Twese dufise abo twita abagenzi canke nawe uri umugenzi w'abandi, ariko kenshi abo twita abagenzi nibo baduhemukira canke duhemukira, ariko kenshi abantu bizera bihuse nibo bababara cane, canke abantu usanga batanga imitima yabo vyoroshe nibo usanga bahemukirwa vyihuse. Rimwe abantu b'umutima mwiza nibo bahura n'ivyo bibazo, kuko akenshi uwakunze guhemukira abandi nta muntu yizera, kuko aba azi ivyo akorera abandi, ariko uriya adahemuka cane niwe ahura n'izi ngorane, kubera yuko abantu abafata nk'uko yibona, ugasanga baramuhemukiye vyihuse kandi akababara cane gusumba na wa wundi ahemuka. Ufatira kuki kugira ngo uhe icizere cawe umuntu, canke niki uraba kugira ngo umuntu umwizere? Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe abantu 10 udashobora kwizera vyoroshe canke udashobora kwizera vyihuse. Imbere yo kubizera uzobanza kubagirako amakenga, rimwe na rimwe nivyagukundira muzobane muzinanye uvuga ati uyu muntu ndamuzi. Ikaze kuri G4G. Nimba wisanze hano kw'ishene uri mushasha, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Umuntu wa mbere ukwiriye kwitondera mu kwizera canke mu guha icizere cawe ni wa muntu atagaragaza impuhwe canke atagaragaza imbabazi, hahandi usanga ashobora kubona umuntu ariko ararenganywa ariko ukabona umenga ntaco bimubwiye, canke ashobora kubona umuntu ababaye ariko akabona umenga nibisanzwe kuri we. Iki ni ikintu cerekana ko nawe umunsi umwe ushobora kurenganywa akirabira hirya, canke umunsi umwe nawe ashobora kukurenganya kugira ngo ashike ku nyungu ziwe canke ku vyo yipfuza. Uyu muntu rero ntuzomuhe icizere cawe cose, nivyashika mukaba muri n'abagenzi canke mukaba ari ikintu muhuriyeko, muzobane muzinanye, uzobe umuzi, kubera yuko umwanya n'umwanya nawe ivyo agirira abandi nawe yabigukorera, kuko nta muntu afise. Wewe naho wagwa mu ngorane ntuzokwitege ubufasha cane buvuye kuri we, kuko ibintu byose abona umenga nibisanzwe. Abantu kenshi baba bikunda cane. Umuntu wa kabiri udakwiriye kwizera canke imbere yo kumuha icizere cawe uzobanza kumugenzura canke kumuraba cane, ni wa muntu aryoherwa n'ingorane zashikiye abandi, wa muntu yumva umuntu yagize ingorane hanyuma akaba uwa mbere mu gutangaza ingorane zamubayeko. Kwa kundi usanga umuntu bamufatiye mu makosa canke vyagenze ukuntu, uwo muntu akaba ari afata inimero ya mbere mu gutangaza canke mu kuvuga ivyabaye ku wundi, atwenga aryohewe. Uyu muntu rero uzomugendere kure canke uzomutinye imbere yo kumwizera, kubera yuko nawe umunsi waguye mu izo ngorane canke nawe umunsi vyakubayeko, azogenda arakuvuga canke agenda aragutangaza. Ubuhoho haraje na réseaux sociaux canke ya internet, biba vyoroshe kaca aja guposta, mwabonye naka bimeze ukuntu uko aposta abandi, nawe niko azoguposta umunsi waguye mu ngorane. Umuntu wa gatatu udakwiriye kwizera vyoroshe canke udakwiye guha icizere cawe ni wa muntu akunda kugushimagiza cane birenze. Uriya muntu agushimagiza cane ukwiriye kumwitondera. Hari abantu baza mu buzima bwawe ugasanga baragushimagiza cane birenze, bagutera amashugwe, urarenze, uri mwiza, urashoboye, urakaze cane. Akenshi aba bantu uzobitondere, kubera yuko akenshi ibintu ntabikora bivuye ku mutima, akenshi abikora kugira gushira mu mutego w'ikintu agushakako hamwe udashobora kwanka. Uzoraba kenshi niyo umuntu agira asaba amahera umuntu agati ngwana ngo uri mu boss, ngo Imana yaguhezagiye, ngo ibintu bimeze uko, ugasanga umuntu ariko aragushimagiza kubera ari ikintu arashaka kuri wewe. Rero uriya muntu aza mu buzima bwawe ugasanga ariko aragushimagiza birenze cane, uyu muntu uzumwitondere, kuko haba hariho ikintu cihishe inyuma muko kugushimagiza, kubera yuko niyagusaba n'ico kintu ukakimwima, niwe azotangura kukuvuga nabi. Saba gukomera amashi bose ari uko baba bakuryoherewe canke baba bakunezerewe, ahubwo ari mwabikora kubera bafise intumbero canke bafise ico bagushakako kuri wewe. Uyundi muntu udakwiriye kwizera mu buzima bwawe vyoroshe canke udakwiye guha icizere cawe
ni wa muntu wama uha ibintu vyawe ariko ntabigusubize ku mwanya, yaba ari amafaranga canke ibindi bintu ukabimuha akakubwira ngo wewe ngo mpangu ngo umunsi uyu n'uyu canke itariki niyi nzoba naguhaye, hanyuma iyo tariki yagera ntabiguhe. Rimwe na rimwe hari n'ivyo aherana. Uyu muntu uzorinde kumuha icizere cawe, kuko umunsi umwe azogukorera ikintu kikubabaze, usange wamuhaye amahera menshi wari uyakeneye, hama ibintu vyawe birapfuye kandi ko wari kumwizera. Kenshi abahanga bavuga yuko umuntu niyakubesha rimwe canke niyakubesha irya mbere, amakosa azoba ari ayiwe kandi no kumaramara izoba ari ivyiwe. Ariko umuntu niyakubesha ubwira kabiri, amakosa azoba ari ayawe, kubera yuko nimba yarakubesha ubwa mbere nta kibuza ko atosubira kukubesha irya kabiri. Rero uyu muntu mu kumwizera canke mu kubana nawe muzobane muzinanye. Uyundi muntu udakwiriye kwizera mu buzima bwawe canke udakwiye guha icizere canke ukwiye kwitondera imbere yo kumwizera, ni umuntu yama avuga ibinyoma ku bandi bantu. Ni wa muntu usanga muri kumwe atazindi nkuru avuga atari kuvuga ku bandi bantu. Muri make yama afise ivyo avuga ku bandi, rimwe akanabavuga nabi. Uyu muntu uzomwitondere, kuko akubwira inkuru z'abandi kubera abo bantu mutari kumwe. Ni ikimenyetso cerekana yuko nawe ivyawe azobibwira abandi mu gihe uzoba udahari, kandi azokuvuga uko yishakiye. Akenshi ni ba bantu usanga akubwira amabanga y'abandi, uzomenye yuko nawe ayawe iyo mutandukanye ayabwira abandi. Ni na ba bantu usanga aza akakubwira ngo ugira ndakubwira ibintu ntazogire n'umuntu n'umwe ubibwira. Uyo muntu nawe niwamubwira ibintu afise abandi bantu azoja kubibwira. Uyu muntu uzomwitondere cyane, kubera yuko ushobora kumubwira ibanga ugasanga aribwiye abandi, birakubabaje kandi bitari bikwiye. Umuntu wa gatandatu udakwiriye kwizera canke mu kumuha icizere cawe uzobanza kumwitondera, ni wa muntu yigira mwiza imbere yawe ariko ugasanga akubaza ibibazo vyinshi vyerekeye ubuzima bwawe, ariko ntashake yuko nawe umenya ivyiwe canke ivyerekeye ubuzima bwiwe. Wa muntu aba ashaka kumenya ivyawe vyinshi ariko ntashake ko umenya ivyiwe, ugasanga atangiye kukubaza ese ufise abavyeyi, uri impfuvyi, uba hehe, umugabo wewe watangura kumubaza ukabona ariko arakwepa ibibazo. Akenshi abantu bonona ikintu bazi. Abantu kenshi haba ari ikintu gituma baje mu buzima bwawe, baba bashaka gusambura canke kumenya amakuru yawe kugira ngo bagushire hanze canke baguhemukire. Rero uyu muntu nawe uzomutinye. Iyo bari umuntu aba ashaka kumenya ivyawe ariko wewe ntumenye ivyiwe, uyu muntu uzomutinye. Umuntu w'indwi bigoye kwizera canke uzomuhe icizere witonze, ni umuntu ahorana urwitwazo ku bintu vyose. Wa wundi buri gihe yama avuga impamvu adatera imbere ari uko banaka batuma ivyiwe bitagenda neza. Uwo muntu ntukamwizere, kuko iyo ageze mu bandi ashobora kuvuga ko ari wewe utuma adatera imbere. Ni wa muntu atigera yemera amakosa ukumva ayashira ku bandi bantu. Rero nawe umunsi umwe azoyashira kuri wewe avuga ati ni gutuma ivyo bidatera imbere. Rero uyu muntu ntuze umuhe icizere cawe canke ntuze umwizere, kubera yuko umunsi umwe ivyo akorera abandi canke avuga ku bandi ashobora kubigushirako nawe izina ryawe ugasanga araricafuje mu bantu. Umuntu w'umunani canke umuntu w'umunani udakwiriye kwizera canke guha icizere, ni wa muntu wa wundi akwibuka iyo ibintu vyiwe vyose abihejeje, akurondera uko akazi kiwe kose agahejeje, canke aza kukuraba iyo buri gihe ibintu vyiwe vyose biri ku murongo. Muri make ni wa muntu aza kukuruhukiraho atitaye nawe ivyo urimwo, kumva arahejeje akazi kiwe ashaka kurondera halo uri hehe, twashobora kubonana. Wewe rero kubera umufata nk'umugenzi wawe waje usanga urahevye ivyo wari urimwo, muragiye murahuye. Ariko wewe iyo ari mu bintu vyiwe akiri mu kazi atigera aguha n'umwanya, uyu muntu uzomwirinde cane, kubera yuko uzosanga ariko araguhemukira. Wa muntu aza kukuruhukirako canke tuvuge yuko aza kuguhagirako, uyu muntu aba ashaka nyene ko akuruhukirako, nta bindi bintu vyinshi muba mufitaniye, kuko akurondera iyo aruhutse. Umuntu w'icenda udakwiriye kwizera vyoroshe canke udakwiye guha icizere cawe, ni wa muntu ahindagurika nyamuja iyo bigiye.
babandi bakomera amashi ugezweho wese, babandi baja iyo bihiye, babandi usanga ashobora gukora ikintu kubera yuko abonye umuntu mushasha abayeho, mwaba muri kumwe akavuga ibi kubera yaca kuronderako, hama mwatandukana akavuga ibindi canke akitwara ukundi ari kumwe n'abandi bantu. Aba bantu akenshi ntuzubizere kubera yuko nta cemeza yuko aba ari umugenzi wawe, kubera yuko aza mu buzima bwawe kubera icyo ashaka, kandi iyo avuye mu buzima bwawe akaja mu bundi akora icyo aricyo cyose kugira ngo bamwemere. Rero uyu muntu ntuzumwizere ko bizorangira aguhemukiye. Umuntu w'icumi udakwiriye kwizera canke udakwiye guha icizere cawe vyoroshe mu buzima bwawe, ni wa muntu agukorera ivyiza akaguma abikwibutsa, akabigira indirimbo, akaguma akubwira ati we ntiwe ko nagukoreye ibi, ntiwe ko nagukoreye ibi. Aha biba yamaze kuba nk'ideni, ibi biba vyamaze kuba nk'ideni. Rero uyu muntu iki kintu ntaba yagikoze kubera umutima mwiza canke kubera amahoro abagenzi, ahubwo aba yagikoze azi yuko mu buryo bumwe canke ubundi iki kintu uzotegerezwa kucishura. Iyo utamwishuye iciza yagukoreye, akenshi araguhemukira. Ni ba bantu usanga bavuga ngo namukoreye ibi ngo kweri ngo ntafashe n'ikintu na kimwe, ushaka ngo nanje azombona. Akenshi abantu niko bameze. Rero abantu ntuzubizere. Umuntu yagukoreye ikintu akaguma akiririmba akikwibutsa, uyu muntu uzomugendere kure. Ngaba abantu 10 udakwiye guha icizere cawe vyoroshe, naho vyoshika mukaba mubana muri societe canke mukorana, ukwiye kubana nabo ubazi kubera yuko umwanya n'umwanya bo gukorera ibintu nawe utari wizeye ko bogukoreye. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Jeff kuri GFRG. Bandanya mukora subscribe buri munsi uko bukeye uko bwije, niyo ntererano yanyu. Murakoze.